Turabaramukije mwebwe abakunda gukurikirana ibiganiro vy'abagorozi, amahoro y'Imana abane namwe. Muri kano kanya uwo muri kumwe kuri mikro ni Ngendakumana Moise, twabateguriye icigwa na mwene data turi kumwe hano, kumbure se ashobora kubidondora atubwire bimwe mu vyo yaduteguriye muri kano kanya. Turagwaye kaze. Murakoze cyane. Natwe turabaramukije mu izina rya Yesu. Amina. Jewe ugiye kuganira namwe nitwa Sengiyumva Corneille. Ego nkaba nipfuje yuko twoganira cerekeranye n'ubugwayi bavuga amafyigo. Ego n'umuti wawe. Sawa, murakoze. Yaduteguriye indwara ikunda kubangamira abantu benshi, na cane cane muri kino gihe tubona indwara zabaye nk'ikiza mu bantu benshi. Abantu bose burya baragwaye, ni nako Bibiliya ibivuga, nta muntu n'umwe agenda atagwaye. Rero indwara y'amafyigo wayiduteguriye, turagusaba kugira ngo abantu bakunda kugira amatsiko, na cane cane ko no mu vyo tuvuza harimwo ivyaremwe, ivyatsi, ivyamwa n'ibindi bitandukanye. None ijambo ry'Imana ryoba rivyemera? Urakoze cyane. Ijambo ry'Imana ngo ryahawe umwana w'umuntu, kandi Imana yari ifise imigabo yo kumukiza. Ubwo kugira twishire kicemeza, uransomera mu gitabo c'Itanguriro, ubwo urarengana kabiri, urabe ku karongo kanditse kw'iherezo ry'iki gitabo ry'amajambo, uransomera ingene handitse. Haranditse budora. Budora, iri jambo riboneka muri kino gice ca kabiri c'Itanguriro. Bashatse kurisobanura hepfo mu nsobanuro, kubera ko Bibiliya hari ukuntu iza ivuga ikintu iyo kitasobanutse ikongera ikagisobanura hepfo. Hepfo rero bariko barasobanura ico kintu bitwa budora, haranditse ngo budora ni ibirirarira biva ku giti. Ubwo budora ni nk'amakakama, ariko ava ku giti, ariko abantu bashobora kuyifashisha nk'umuti. Ko na cane cane ko hari ibintu tuza twifashisha biva ku giti, bimeze nk'amama canke se nk'amakakama, ariko bikadufasha mu bijanye no kwivura. Ubwo Bibiliya rero iravyemera ibintu vyo gukoresha ivyaremwe, ivyatsi, ibivuvu, amababi. Ivyo bintu vyose iyo umuntu abikoresheje nk'uko Imana yabitegetse, ivyo nta kibazo kibirimwo. None dufashe rero utubwire kuri iyo ndwara, ibimenyetso, hanyuma uracukurikizaho kutuvura. Kazi. Murakoze cyane. Ibimenyetso byerekana n'ubwo bugwayi, iyo bavuze ngo amafyigo, amafyigo ni inyama zimeze nk'utubuye, ziri imwe iri kw'ikote y'uburyo bwawe, iyindi iri kw'ikote y'ububafu kwawe, ahanzungurutse ukuboko nyene njyamika ikiganza, niho amafyigo asanzwe ari. Rero ubwo ibimenyetso bikunda kwerekana yuko abantu bafite ikibazo c'amafyigo, ni ugukunda kunanirwa kw'iyikote yawe iyi n'iyikote yo hirya, ukumva ugiye kunama bigakunda, kubera niyo ayungurura amazi, kayungurura isukari, agakura ubucafu mu mubiri. Mu nyuma bikakuvyariramwo kumva wacitse umugongo. Iyo ni ibimenyetso bikunda kwerekana yuko umuntu afise ikibazo c'amafyigo. Ikindi ni ugukunda kuza wihagarika cane, nubwo hari igihe bishobora kuba bisangiye n'ikibazo ca diabete, ariko biba bitandukanye. Iyo kuko diabete yoyo iba ifise ikimenyetso cayo, nubwo umuntu akunda kwihagarika yo yatakaza isukari, ariko keshi nubwo uba wanyoye amazi, amafyigo wumva ino mu mugongo haka umuriro. Murakoze cyane. Murakoze. Ibimenyetso mumaze kuvyumva bikunda kuranga iyi ndwara y'amafyigo, na cane cane ko abantu benshi baragwaye, kandi iyi ndwara iri mu ndwara zikomereye abantu muri kino gihe. None naco dufasha rero kubijanye n'imiti yo kuyivura? Murakoze cyane. Umuti wo kuvura ubwo bugwayi, icambere cyo ni ugukunda kunywa amazi. Ico ni c'ingenzi. Amazi kuza muyashiramo indimu kayikukuri, ni ivy'ingenzi. Uwo ni nk'umuti wa mbere, aho ndahatambutse. Uwa kabiri ni ugufata
ibipfusi bibiri vy'irengarenga, hanyuma ukabisekura, ugafata ibitunguru bibiri onyoruje, kuko harya batubwiye ngo budora ni igiti bakurako ibirirarira, kandi natwe tugiye kwivuza mu ubwo buryo. Rero ugafata bya bitunguru bibiri vya ruje, wamara kubisekura, ugafata indimu imwe nayo ukayisekura, ukabicanga hamwe mw'ilitiro imwe y'amazi. Warangiza kubicanga mw'ilitiro imwe y'amazi, ukaza ubishira mw'icupa ryiza, uryogeje neza. Warangiza kubishira mw'icupa ryiza, ugafata gikukuri uyora ku ntoke zawe zitatu, ugashira indani muri ya ji. Ukivyuka imbere yuko utanguza amazi, dusanzwe tumenyereye yuko mu gitondo turi butanguza amazi, uca ufata agakombe gatoyi ka wa mutobe ukanwa, ukaza ubifata gatatu ku munsi, ukabifata gatatu mu ndwi, ukabikoresha ukwezi, ico kibazo c'umugongo kirava mu nzira. Murakoze cane. Murumva yuko n'umugongo urimwo, uretse ko amafyigo n'amafyigo. Murakoze. Ivyo bibazo bibiri byose bigira icarimwe. Ariko mfise ikibazo nshaka ko no kubaza n'abari kudukurikirana nabo bavyumve. Ese kubera iki usanga abantu benshi amazi yego hari igihe umuntu ashobora kumva yuko ari umuti ushobora kuvura nk'uko maze kubidusobanurira, uyacanze na gikukuri n'akadimu. Ese amazi ayatunwa, urugero rw'amazi umuntu ashobora gukoresha ni nk'ugwahe? Kubera ko nagiye mbona hari abantu ashobora kuvyuka mu gitondo akihereza nka kinju yose, saa sita akongera ikinju, na nimugoroba akongera ikinju, ku buryo usanga hari n'abantu bavuga ati ahubwo kunywa n'akabido kose kariya karindwi ti nta kibazo. Ese nta rugero kubera ko numvise bavuga yuko iyo umuntu yihereza ibinyobwa vyinshi navyo bishobora kumuviramo ikibazo c'amafyigo. Ese abantu ntibashobora kuba banywa amazi nabi bakayakoresha ukutariko? Wodufasha iki? Ubundi abantu dukunda kuvuga ngo kuryagagura, hari no kunwagagura. Ubundi amazi afise urugero. Umuntu akivyuka ni igikombe kimwe c'amazi, yagera saa sita saa tanu kuko aba yerekeje kurya, amazi azatangurira ivyo kurya, hanyuma n'ubundi akanwa igikombe, n'ubundi nimugoroba akanwa igikombe. Ariko bishobora guterwa n'ibiro vy'umuntu. Nk'ubu je nk'akarorero, je nemererwa kunywa igikombe, ariko ubu nsumvye ibiro ari mu biro 80, 75, 90, uwo yemererwa nko kunywa igikombe n'inusu, kuko afise ibinure vyinshi bisaba kuza kuyakosoma cane. Ni mu bwo buryo rero. Murakoze kabisa. Murumva yuko abantu bakunda kunywa amazi kutariko navyo atari vyiza. Ahubwo ikindi kibazo, kubera ko hari nk'abantu usanga bakora ubuzi bw'inguvu nk'abafundi, abamotare, kuko nabo baguma basirikira, abataxi vero, abantu bakora ubuzi nyene butuma babira icuya. Ese nabo ntaco twobafasha kubijanye n'urugero rw'amazi bashobora gukoresha? Murakoze cyane. Nk'umuntu akarorero nk'abantu bakora ikiyede, bitewe nuko hari igihugu biri yashu cyane, utakaza amazi menshi. Wemererwa kunywa amazi kuko burya umubiri ntubukeneye yuko unywa amazi urinze kunyoterwa cyane, cyangwa hahandi wumvise yashaka. Oya, umuntu ari mwako kazi gatuma atakaza amazi, we yemererwa kuyanwa kuko aba ariko arayasubiza hayandi avuye. Bobo barabyemerewe. Abandi bemererwa kunywa amazi n'abantu bakoresha bitewe no kuguma wunamuka. Ivyo barabyemerewe cyane nk'abamotari, kuko urabona abacekwa cyane ni moto, kandi moto yonona amafyigo. Rero nabo bemererwa kuba boza barakoresha amazi, bakirinda ibinyobwa bindi biri mu masukari n'ibindi. Murakoze cyane. Amazi rero ni ikinyobwa ciza Imana yatwihereye kandi ku buntu. Ni ikinyobwa kiboneka ahantu henshi. Abantu barakwiye gukunda kunywa amazi, na cane cane nk'uko mwene data ahejeje kuyaturangira ko umuti ari amazi yo mu gitondo afise akamaro gakomeye cane ku bakunda kuyihereza bakivyuka, atakindi kintu barakora bataribrosa. Arya amazi ni meza ku mafyigo, ku mugongo,
ku bakunda kugira ibibazo vy'amaso, ku bakunda kugira ibibazo vyo kugumbiza, kutaja ku mwanda mukuru, ku bakunda kugira ibibazo vya estoma kuko nayo n'umuti, kubera ko ni vyiza yuko abantu bayihereza hakiri kare kugira ngo agende koza ivyo abantu tuba twaraye dufunguye. Ubwo novyita nka kwa kundi umuntu adashobora gutekera mw'isafuriya atabanje kuyoza. Rero na estoma bitewe nuko haba hariho ivyo twaraye dufunguye, iba yakoze igikorwa cayo co kubisya no kubirungika aho bitegerezwa kuja, ariko hari ibisigarira bisigara muri yo. Rero ariya mazi yo mu gitondo ku bantu bakunda kuyihereza niyo aca agenda akoza vya bindi vy'ibisigarizwa vyasigaye mu mushishito canke se estoma. Rero ku batanywa amazi bakora ikosa, niyo mpamvu abantu benshi bafise ibibazo vy'imishishito. Rero murakoze cane, Imana ibahezagire. Sinzi ko hari uwundi muti wotubwira ku bijanye n'ico kibazo c'amafyigo canke se umugongo, nimba uhari nawo wotubwira nka muganga, kuko twashimye yuko tukuzana kugira ngo dufashe ufashe n'abantu benshi bafise ibibazo vy'ubugwayi. Ese hari uwundi muti wotubwira? Murakoze cyane. Ubundi nta Imana itakoreye umuntu. Umuti wa kabiri no kongera ko ngaho no gufata igitunguru ca ruje mu gihe utashe ni mugoroba, ukakirapa, warangiza kukirapa ugafata ukagitekera mu gatambara, burya butambara buba bworoheje, ukimasa uzungurukije uhereye ngaho imbere kwikote yawe, kuzunguruka uko umugongo uzunguruka, uko sentiri izunguruka. Hanyuma warangiza kwimasa uca ufata urutete rumwe rwa tungurusumu, ukarutonora ukarukura ko bajya ko hejuru, hanyuma ukarukata hepfo na ruguru. Warangiza kurukata hepfo na ruguru ukarucisha inyuma mu kibuno, ukagwinziza. Ubundi uba wivuye amafyigo, umugongo, kya kintu kujya kuntu wunama ukumva ukenyutse, ico kibazo naco uba gitunganije. Murakoze cyane. Imana ibahezagire ku bumenyi yabahaye, kandi mukomeze no kudushakira vyinshi, kuko abantu baragwaye, bararushe, barahangayitse, benshi mu by'ukuri barataka imiborogo y'ubugwayi itandukanye, kandi amafaranga nayo kubera kuko umuntu agwaye acaja kwa muganga. Kandi kwa muganga naho ntabwo bo batworohereza, barayadusaba pe. Niyo mpamvu ku miti utanze abantu bose bari kudukurikirana aho bari hafi na kure bozogenda bakayikoresha kubw'urukundo rw'Imana, kubera ko twumvise yuko ivyo yaremye byose ari umuti, izobikoreramwo abo bagwayi bakire. Reka Imana iduhe kuvyumva mu izina rya Yesu.